Kw'igenekerezo rya 6 Myandagaro, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yarifadikanije n'abenegihugu bo muri komine Isare, intara ya Bujumbura mu birori vy'umunsi mukuru wa komine vyabereye ku mutumba Gishingano. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe kandi n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo gwaruka n'inkino Ezéchiel NIBIGIRA, abajeje intwaro n'imvukira z'iyo komine. Mw'ijambo ry'uwo munsi, Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarakengurukiye indongozi zo muri komine Isare ingene badugije umwimbu mu vy'iterambere gushika ku bice birenga 48 kw'ijana, aca batera intege kubandanya muri iyo ntumbero nyene. Yahamagariye abenegihugu kubungabunga inyubako rusangi, kwitabira ibikorwa vy'iterambere rusangi ku bwishi no gukura amaboko mu mpuzu bagakora, indongozi zizofashe aho abenegihugu bananiwe kanatsinda ibikorwa rusangi nivyo bizobateza imbere. Igira kabiri nagomba vy'ukuri dukengurukire abaturongoye mu nama ya komine ingene turavye icegeranyo mwatanze na cane ingene mwashizemwo inguvu mu bijanye no kwegeranya ubutunzi. Vyagaragaye yuko mwavuye mwiyongereye ubutunzi bwa komine bwiyongereye ibice 48 turavye ayari yatojwe mu mwaka uheze. Vy'ukuri nkuko mwabivuze nyakubahwa musitanteri, ni koko imvukira zaragerageje zirazira ama mashini ziragerageza kubonesha, ariko vy'ukuri amabarabara nubwo byagenze uko aguma atagendwa. Ariko rero ngaha nagira vy'ukuri ngaruke ku kibazo kijanye n'uruhara umwenegihugu ategereza kugira mu nyubako rusange. Nyakubahwa musitanteri yabivuze, birababaje vy'ukuri kubona amabarabara dufise uko yoba ameze kose, abenegihugu twigira basinda bibabazwa, ugasanga ntaco bitubwiye, nta ntuze akanivo duca kugira ngo amazi y'imvura aguye tuyatumbereze. Tukaguma twibaza nk'aho umenga komine nizuza kubikora, leta nizuza kubikora. Nagira twibukanye bene gihugu, bene wacu, bashiki bacu, bavyeyi bacu muri hano, leta ni jewe, leta ni wewe, nta wundi azotubwirira ivyo bikorwa by'iterambere. Hari ibyo dushobora gukora, nimuze tubikore, dukura amaboko mu mpuzu, dusibura amabarabara, duce amakanivo kugira ngo amazi y'imvura ntace hagati, ariko tuyahe inzira. Anagomba nje saba tuvyure ka gatima k'ibikorwa rusange. Rero iki kibazo vy'ukuri cyo kwitwararika inyubako rusange ntitubave tubiteranya gusa banyakwa musitanteri, banyakwa turonge mu komine. Tumenye yuko natwe dufise uruhara, ni natwe tugo twibakira ikomine yacu. Yibukije ko leta itagifisa akazi ko kwirugwaruka gose, ariko ko yagwije amashure ngo gwige, yongereshiraho ibanki yo gusabamwo ingurane. Ati ugwaruka ni rutunganya imigambi yo kwiteza imbere hanyuma rusabe ingurane. Yongeye ahimiriza n'abakenyezi gutunganya imigambi hanyuma basaba ingurane biteza imbere. Mu mpanuro yatanze harimo kugabanya umurindi w'igwirirana ry'abantu, kurungika abana ku mashure no kugwanya inda z'indaro. Ndazi muri komine ya Isare dufise ugwaruka rwinshi rwaciye ku ntebe y'ishuri. Bavyeyi muri hano, vy'ukuri namwebwe abana mwaragerageje murabaruka ku ishuri, gwaruka muri hano, bavyeyi muri hano, leta nta kazi igifise ko guha ugwaruka. Akazi karaheze, nta kazi kakihari. Leta ico yakoze yagwije amashuri kugira ngo ugwaruka rwacu rwige, baruhe ubumenyi. Ihejeje kubikora ikiravuga ngo reka nshireho ibanke yofasha ugwaruka kubaha amafaranga
badatanze n'ingwate kuko leta yacishiraho n'ikigega cyo gutanga ingwate ku madeni ugwaruka ruzofata kugira ngo witeze imbere nkuko nyakwa mushiranganje yabateye akamo ni muje hamwe mwandike imigambi irahari yotuma mukura amaboko mu mpuzu mugakora mukiteza imbere ambera nagira nje ntara akamo n'abakenyezi leta yarashize n'banki y'abakenyezi basi abajene n'ivyabagora abakenyezi mwebwe ntimugotwe murigirira imigambi mugende muri rya banki hanyuma mwidandarize mwibeko hanyuma mwiteze imbere ariko namwe ni deni muteza kuri hari ikibazo nibaza tukwe kwitwararika mu byo nyakwa musanteri yavuze yavuze ibitigiri by'abavutse ndagira ubwoba igwirana ry'abantu ni ikibazo dukwiye kwicarira nako guhagurukira kugira ngo umurindi w'igwirana ry'abantu tugabanye ahambere nagira by'ukuri nje nsaba abajeje intwaro badufashe kugwanya inda z'indaro badufashe kugira ngo abana bacu b'abakobwa bashiki bacu bagire nabo amahigwe yo gushobora kwiga ejo baze baramurirwe igihugu. Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yamenyesheje ko urwego rwa sentare yo ku mutumba rugiye gushigwaho mu misiri imbere rukazofasha gutorera umuti ibibazo vy'abenegihugu na cane cane ivy'amatati y'amatongo. Yaciye asaba ko hotorwa intungane yongera himiriza abakenyezi kuzokwitoza ku bwishi no kubaka ibiro vy'imitumba abagize urwo rwego bazokoreramwo. Intara yo kumugina izotangura gukora muri uno mwaka. Buri mutumba tuzotora abantu 15 bazoba bari muri urwo rwego. Nagira rero nsabe akenyezi buri ngaha muze mwitoze muri benshi. Mugaba akenyezi ni mugende muri yo ntayo kumugina mudufashe gutunganya gucira imanza abantu muze mwitoze rero nico gituma twagumye tubatera kamo kubaka inzu indongozi ku mitumba zokoreramwo kuko nabo bazabana mu rwego bazoca baze barakorera muri rya nzu. Ivyo birori vy'umunsi mukuru wa komine Isare bikaba vyaranzwe n'akanyamuneza kenshi, umurisho w'ingoma, imvyino n'intambo zitandukanye no gusabikanya ibifungurwa n'ibinyobwa vyari vyateguwe.